Reka twongere tubahe ikaze abakunzi ba HD Global Media n'abakunzi ba siporo muri rusange, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hirya no hino hatandukanye, dukomeza kubifuriza kugira weekend nziza. Itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025 tukaba tugiye kugaruka ku makuru y'imikino abagenda agarukaho ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi rero muri iyi weekend hagati ya Portugal n'ikipe y'igihugu ya Espagne haraza kuboneka ugomba kwegukana igikombe cya UEFA Nations League, naho umutoza wa Tottenham Postecoglou nyuma yo kwihereza igikombe nyuma y'imyaka 17 bamweretse imiryango isohoka muri iyi kipe. Mu gihugu cy'Ubutaliyane umutoza Gianni Piero Gasperini yabaye umutoza mushya wa AS Roma, naho umutaliyane wakinaga mu kibuga hagati mu ikipe ya Arsenal yamaze kubasinya amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Flamengo, aho bwari mu buryo bw'incamake n'ibindi byinshi twabateguriye tubibagezeho, mukomeze kubana natwe nimujye kure. Ku mugabane w'Uburayi rero duhereye mu mikino ya UEFA Nations League, iyi weekend irasiga utwaye igikombe yamenyekanye. Ni finali iri bube ku munsi wo ku cyumweru rero hagati y'ikipe y'igihugu ya Portugal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Twibutsa ko ikipe y'igihugu ya Portugal yageze ku mukino wa nyuma isezereye Abadage batsinze ibitego 2-1, naho ikipe y'igihugu ya Espagne yasezereye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yitsinze ibitego 5-4. Aya makipe rero akaba ariyo yageze ku mukino wa nyuma ugomba kuba kuri uyu munsi wo ku cyumweru kuri Stade Munich Football Arena. Iyi akaba ari stade isanzwe ikinirwaho n'ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe y'igihugu ya Espagne rero n'ikipe y'igihugu ya Portugal, uyu mukino akaba ari umukino ukunze kugorana ku mpande zombi, aho dusubije amaso inyuma tukareba icyo amateka avuga kuri uyu mukino. Mu mikino 4 baherutse gukina rero ikipe y'igihugu ya Espagne ikaba yarabashije gutsinda umukino umwe, indi mikino yose uko ari 3 bakayinganya. Urumva rero ko ari umukino ukomeye ku mpande zombi, ariko muri no weekend byanze bikunze rero hakaba haragira ikipe imwe igomba kwegukana irushanwa rya UEFA Nations League. Ubwo rero ni ugutegereza tukahanga amaso ikipe igomba kwitwara neza imbere y'indi. Mu gihugu cy'Ubwongereza rero impaka ni zose mu bitangazamakuru bikorera muri icyo gihugu ndetse n'abandi bose basesengura ibijyanye n'imikino. Izi mpaka rero zatewe n'iyirukanwa ry'uwari umutoza wa Tottenham Hotspur Ange Postecoglou, akaba yamaze kuba asohoka muri ikipe ya Tottenham. Ni umwanzuro wafashwe n'umuherwe w'iyi kipe Daniel Levy, akaba yamaze kuba yabwira Ange Postecoglou ko batazakomezanya muri ino kipe ya Tottenham. Icyateje impaka n'iki rero ni uko uyu mutoza yari amaze guha ikipe ya Tottenham igikombe cya UEFA Europa League, akaba yarayihaye igikombe yari imaze imyaka 17 itabasha gutwara igikombe, ariko ibyo ikipe ya Tottenham ikaba itabyitayeho, ikaba imwituye kumwirukana. Ni umutoza rero wagiye uhura n'ibibazo by'imvune kuva yagera muri ikipe ya Tottenham, akaba yarabashije kuyigeza kuri byinshi bitandukanye, harimo no kuri icyo gikombe yaherukaga mu myaka 17 ishize. Uyu mutoza rero akaba yirukanywe ashinjwa umusaruro muke, aho kuva yagera muri ikipe mu mwaka w'2023 mu mikino 101 yabashije gutoza ari muri ikipe ya Tottenham mu marushanwa yose yo ku mugabane w'Uburayi. Yabashije gutsinda imikino 47, atakaza imikino 40, aza anganya imikino 14. Iyo rero akaba ari umusaruro w'uyu mutoza Ange Postecoglou mu myaka 2 yari amaze muri ino kipe ya Tottenham, ariko akaba yarayihesheje igikombe cya UEFA Europa League, akaba asoje uyu mwaka w'imikino ari ku mwanya wa 17. Bimwe mu bitumye yirukanwa muri ino kipe rero no kuba yaragize saison mbi uyu mwaka nabyo birimo, ariko nyamara tutirengagije ko yagize ibibazo by'imvune zagiye zataka abakinnyi bakomeye, nabyo biri mu ntandaro z'umusaruro muke. Akaba yamaze kuba atandukana n'ikipe rero ya Tottenham Hotspur. Dukomereje mu gihugu cy'Ubutaliyane, Gianni Piero Gasperini rero yamaze kuba atangazwa nk'umutoza mushya wa AS Roma, akaba yasinye amasezerano azageza mu mwaka w'2028 ari umutoza mukuru w'iyi kipe ya AS Roma. Akaba aje muri iyi kipe yavuye mu ikipe ya Atlanta, aho aje gusimbura Claudio Ranieri wari umaze umwaka umwe afite ino kipe ya AS Roma, aho yayifashe mu mwaka w'2024. Akaba yarayifashe rero avuye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yari yaratangaje ko atazongera gutoza indi kipe, ariko akaza kwitabazwa n'ubuyobozi bw'iyi kipe ngo aze yabafashe. Akaba asoje uyu mwaka rero ayihaye tike yo kuzitabira imikino ya UEFA Europa League umwaka utaha, kuko yasoje shampiyona yo mu gihugu cy'Ubutaliyane ari ku mwanya wa 5. Uyu musaza rero w'imyaka 73 Claudio Ranieri akaba yashimiwe cyane n'iyi kipe ya AS Roma, ikayita ina mu izindi nshingano zo kuba umujyanama mukuru mu bya siporo rero muri iyi kipe ibizwi nka Senior Football Advisor. Akaba azakomezanya n'iyi kipe rero, ariko atari umutoza ahubwo ari umujyanama mu bikorwa bya siporo.
Tugarutse mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Arsenal, Umutaliyani wakinaga mu kibuga hagati rero Jorginho nyuma yo kurangiza amasezerano muri ikipe ya Arsenal niyongererwa andi, yamaze kuba asinya amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Brazil yitwa Flamengo, akaba ari hagiye gukomereza urugendo rwe rwa kariyeri y'umupira w'amaguru. Uyu Jorginho rero yakinnye mu makipe akomeye atandukanye, harimo nko kuba yarakinnye mu ikipe ya Chelsea akanayifasha gutwara igikombe cya UEFA Champions League, nyuma akaza kuza mu ikipe ya Arsenal rero akagenda bafasha mu byo bagiye bageraho bimwe na bimwe, ariko ikipe ikaba yaravuze ko itagomba gukomezanya nawe, akaba yakomereje rero mu gihugu cya Brazil aho yagiye gukina mu ikipe ya Flamengo, yamaze kuba anasinya amasezerano y'imyaka 3 ari umukinnyi w'iyi kipe. Soza rero ndashimira abantu mwese mugenda mutwereka ko mubana natwe umunsi ku wundi, ndabashimira cyane rero, uruhare rwanyu ni ingenzi. Nge na Fiston, reka tuzasubira ubutaha, mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.